Imana ishimwe. I will keep it tight. I love to teach God's word. Ndakunda kwigisha ijambo ry'Imana. And the reason I love to teach God's word Kandi impamvu nkunda kwigisha ijambo ry'Imana because it takes us deeper in relationship with our God. nuko ijambo ry'Imana ritwinjiza mu migenderanire n'Imana. It's wonderful when we reach out and people give their lives to Christ. Biraryoshe cyane iyo dushikiriye abantu tukababwira ubutumwa bwiza hama nabo bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. But God's call on our life is to be disciples. Umuhamagaro w'Imana ku buzima bwacu nuko tuba abigishwa. We need to keep going deeper. Dukwiriye kubandanya tuvyinjiramo. That's why I love YWAM. Niyo mpamvu nkunda YWAM. I keep going back to train young men and women to go deeper with God. Bandanya nsubirayo kwigisha abasore n'inkumi babandanye kwinjira mu ijambo ry'Imana. And quickly, by the way, as an extra, hari ikintu ngomba mbanze ndababwire. This man here is leading a medical discipleship training school in March next year. Umugabo mbona hano ariko arategura medical DTS. So if you have a heart for Jesus and you have medical skills, get equipped with those guys. Nimba ufise umutima wo kurikira Yesu no gukorera Yesu kandi ukaba ufise n'ubumenyi mu by'ubuvuzi mu madomene atandukanye urandondera. And it'll be my prayer to be part of the team that is training in that. Nanje ico nsengera nuko isengesho ryanje nuko noba muri uwo mugwi uriko uraforma abo baganga. Today I want to look at Matthew 5. Uno munsi dushaka turabire hamwe muri Matayo 5. If you have scripture with you, please open it up. Matthew 5 verse 38, and we will be looking at that in a moment. Nimba ufise bibiri impande yawe wo kugurura muri Matayo 5 uhere ku murongo wa 38 aho niho tuza kurabira hamwe muri aka kanya. But for context, I want to go right the way back to Genesis 1:26. Ariko kugira tutahure neza context yabyo ngomba tubanze dusubire inyuma muri mwitanguriro igice ca mbere umurongo wa 26. And in that, the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit said, "Let us make mankind in our image." Aho niho tubona Imana ivugana ati reka tureme umuntu mu ishusho yacu. That perfect, loving, relational relationship that the Godhead had together. Ya migenderanire Imana yari ifite ubutatu bw'Imana bwari bufitaniye neza mu migenderanire myiza. Was the loving relational character that he wanted in mankind. Burya butatu ujya migenderanire y'urukundo gwari urukundo bagaragaje y'ukugenderanira mu rukundo kandi bijya nivyo bari banashaka mu mwana w'umuntu. So that was always God's intention for us to be loving and relational. Ivyo nivyo Imana yagambiriye yarishaka no mugambi wayo kuva kera yuko tuba abantu bafise urukundo kandi bafitanye imigenderanire yubakiye mu rukundo. Then if you fast forward to Exodus 19 verse 6. Uciye rero ugenda mu Kuvayo umurongo 19 verse 6. Yes. Kuvayo 19 ku murongo wa 6. You see Moses in discussion with God. Uchubona Mose ariko araganira n'Imana. And God says, "I want my people to be a priesthood to the nations." Imana imubwira ati nshaka abantu banje baba baherezi ku mahanga. Every nation around you, I want you to but to minister God's blessing to all the boundaries. Ariko abantu bose amahanga bo muhana imbibe mubabera umugisha to be loving and relational. Mugirane imigenderanire myiza mubabera umugisha. To be like God to the others. Mube nk'Imana ku bandi. That's what priesthood means, to represent one. Nico vyasigura. But then as we look in the rest of Exodus 19,
The people don't say, yes, that's what we will do. turavye rero muri kiriya gice cya 19 kuvayo abantu icyo bavuze ntabwo bigeze bemera ati ivyo tuzobikora. The literal translation of the Hebrew after that says, you give us commands and we'll do whatever you command us to do. Uravye mu nsiguro y'igiheburayo kuntu byasiguye mu byo baciye bamwishura baciye bavuga ati twebwe gusa twihera ivyagezwe tuzomenya icyo dukora. Rules and laws are not relational. Amategeko ibintu ngenderwako ivyagezwe ntabwo ari ibintu biteza imbere imigenderanire. But God said at that point, okay, if that's where you are in your character right now, that's how I will deal with you. Ariko Imana yababwiye ati sawa kari uko mubishatse nimba ari uko mumeze reka mbane namwe muri ubwo buryo bw'ibyagezwe mushatse. So he created the 10 commandments. Imana rero yaciye ibaha ibyagezwe 10. But it was not what God really wanted. Ariko Imana sivyo yari yaragambiriye ivyo. But it was where the people were. Nivyo abantu bo bishakiye. Just do something that will tell us what to do and we'll do it. Bo bamubwiye ati wewe gusa shiraho ikintu kizokwama kitubwira ibikweneye gukorwa cy'icagezwe cy'ikintu ngenderwako tuzogikora. And then as we look at Leviticus and Deuteronomy, we realize that they expanded on those 10 rules. Tunaravye mu Barewi tukaraba no mu gusubira mu byagezwe tubona ngene ivyo byagezwe babyaguye bakabigira byinshi. And by the time we get to Jesus' life, the Pharisees had created 613 laws for them to follow. Tuza gushika mbere mu gihe cya Yesu abafarisayo bobo baramaze kubigira byinshi cyane 630. 613 ivyagezwe 613 abafarisayo bari bashizeho. In order in their mind to get into a relationship with God, they had to perfectly be obedient to every single one. Kandi mu vyimviro vyabo mu myizerere yabo kwari uko kugira ngo bagirane imigenderanire n'Imana bategerezwa kugenda bavyubahiriza vyose bakabagahore kuri ivyo kw'ivyo vyagezwe vyose. That is not loving or relational. Ivyo nta rukundo ruba rurimo canke imigenderanire y'ukuri. So we look at Jesus' words here in Matthew 5. Turabe rero mu majambo ya Yesu hano muri Matayo 5. And he says something over and over again here. Aha hari ikintu yagumye asubiramo. Even back in verse 21 of chapter 5. Nubwo usubima ku mirongo wa igice cya 5 umurongo wa 21. You have heard it said. Aguma asubiramo ngo mwarumvise. And verse 27, you have heard it said. Ugashika ku murongo wa 27 naho nyene avuga ngo mwarumvise. Verse 31, it has been said. Ku murongo wa 31 mwarumvise byaravuzwe. Verse 33, again you've heard it said that. Ku murongo wa 33 naho nyene arasubiramo ngo mwarumvise. And again in verse 38, you have heard it said. Na hano ku mirongo 38 naho nyene asubiramo ngo mwarumvise bivugwa. All their lives they'd heard the laws being said over and over and over again. Mu buzima bwabo bwose bari babayeho bama baguma bumva ivyagezwe bibasubirwamo babibasubiramo. But we have here Jesus speaking. Aha rero dufise tubona Yesu ariko aravuga. And every time he said, you've heard it said before, but I say to you. Igihe cyose yabariko arababwira ati mwarumvise ubwa mbere ko vyavuzwe ariko jeho no munsi ndababwiye. He's saying, you've heard the rules, you've heard the laws, but I am telling you, I want relationship now. Ni nkaho yariko ababwira ati mwarumvise amategeko mwarumvise ivyagezwe mwarabwiye ibikwiye ariko no munsi nanje ndababwiye ibijanye n'imigenderanire yanje namwe. He was saying, I'm right here in person with you. Ni nkaho yariko ababwira ati ndi hano ku giti canje ndi kumwe namwe hano. And I don't want you to follow rules, I want you to have a relationship with me. Sinshaka yuko mubandanya mukurikiza amategeko n'ivyagezwe ariko nshaka yuko munkurikira mu migenderanire yanje namwe. So let's look at these verses together. Reka rero turabire hamwe ano maverse hamwe. You've heard it said, eye for an eye and tooth for a tooth. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi. But I tell you, do not resist an evil person.
ariko jeho ndababwire ntimugwanye umunyakibi. If anyone slaps you on the right cheek, ugukubise mu musaya w'iburyo, turn to them the other also. umuhindukirize n'uwundi. Turning the other cheek has meant something in different cultures. Guhindukiriza uwundi musaya ni kintu mu yindi mico byabonetse ukundi. And it's often meant that the Christians are somehow pushed down and abused. Ikintu bamwe baboneka yuko umenga abakristo umenga baca basigwa hasi bakaba abize. But I love to look at the local culture and context of some of these words. Ariko ndakunda kugenda muri culture local kugira ndabe bimwe mu nsiguro y'aya majambo. And out of this place, there are some really important lessons to learn. Kandi hano muri kino kibanza hariho ikintu kizima, hariho icigwa cyo kuhigira. If you hit somebody on the right hand cheek, ukubise umuntu ukamukubita ku musaya w'ukuryo, it's an open-handed slap in the face. umukubitishije ukuboko kuguruye gukubita mu maso nyene mu kuryo, umukubitije bene nga wahuguruye mu kiganza. And in the Roman and the Greek culture, rero mu mico y'ikiroma n'abagiriki, this was done to people who were below you in status. ibi kumukubita umuntu bene kumukubitishije ikiganza cuguruye byakogwa ku bantu bari munsi yawe, ubona yo kucinyiza abantu bafise status social iri hasi. In those days, if there was a slave in your household, Muyo minsi yabo mu ico gihe cyabo nimba hariho nk'umucakara umujari mu nzu yawe byari byoroshe gukubita ukuwuguruye umukubitisha ikofe huguruye. this was not relational. Ibi nta migenderanire yabirimwo. This was controlling and abusive. Ibi kwaba gukontrola no gutega no gufata abantu nabi. So Jesus says, Yesu rero ataravuga, turn the other cheek. yaciye amubwira ati umuntu niyo gukubita nawe uca umuhindukiririza uwundi musaya. If someone had taken the first swipe that way, Nimba umuntu yagukubise uku, and then he turns the other cheek to me, hama umuntu agaca amuhindukiriza uwundi musaya, he's opening his face for the backhand. biba bisigura yuko aza kugukubitisha ahinyuma, bene ahinyuma guca. And the backhand is important. Aha rero inyuma y'ikiganza naho nyene harafise insiguro kandi ikomeye. Because in that culture, Kuko muri iyo mico, you only hit with the backhand for somebody who is your equal. umuntu wenyene washobora gukubita bene uku yaba ari umuntu mungana, muri ku rugezo rungana. Jesus was saying this. Yesu rero yariko arababwira bene uku. If someone takes control of you, abuses you, puts you down, Nimba umuntu ashatse kukumerera nabi, agushira hasi, agucinyiza, agufata nabi, it's okay to turn and say, okay, ni vyiza kuca umubwira ati okay, if you've got a disagreement with me, nimba hari ibyo tutariko turahurizako, let's do this as equals. reka tubigire ku rugero rungana. Don't put me down. Ntunshire hasi ngumfate nabi. Man to man, woman to woman. You talk to me. Wewe reka tubiyageko, reka tubivugako ko turabantu bewe twese. Brothers and sisters, Bene data, so often this is true of individuals, kenshi ibi biraba mu bantu ku bandi. but it's also true of nations. Ariko kandi ibi biraba ku mahanga n'ayandi. I want to call Burundi Nshaka mvuge ku Burundi. to turn the other cheek. Nshaka mpamagarira Burundi buhindukirize uwundi musaya. And for every other nation that says, we want to control you, we want to do these things and abuse that relationship. N'ayandi mahanga ashaka kuvuga ati dushaka kubakontrola, dushaka tubashire hasi, tubafate nabi. Especially as you're coming into a time of elections, and I know how sensitive this is. Na cyane nk'ubu muriko murinjira mu bihe by'amatora, ndazi ukuntu ibi bintu biba bikomeye. People of God, it's time to stand up and turn the other cheek. Bantu b'Imana ni gihe cyo guhaguruka kugira ngo uhindukirize uwundi musaya. And say, let's do this as equals. Uvuga ati reka ibintu tubikorane ku rugezo rw'abangana.
European Union, the European Union, in European ubumwe bwa Buraya withholding funding. bafata amafaranga bakaya It's time to stand up and say, come on, let's do this as equals. bagize ivyo ni vyiza guhaguruka avuga ati reka nimuze tubiganire ko nk'abantu We're a nation under God, and we do this as equals. Don't abuse us. Don't push us down. twe natwe turi hanga ry'Imana reka kudufata nabi nimuze tuganire nkuko twese turi abantu bafite agaciro. Have courage with Jesus. Ugire courage na Yesu. Not to be antagonistic, not to be awkward, not to be difficult, but to find relationship. Ariko ntube umuntu umenga aragoye cyangwa bitera ikibazo ariko urondere kwabeho imigenderaniro yo ku rugezo rumwe. Amen. And it continues. Aha rero arabandanya. If anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. Havuga ngo umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyaga ipfundo umuhebere n'umutamana. Not quite sure how this translates in the Kirundi, but we'll have a go. Sinzi ko mu Kirundi hoba hafise iyo nsiguro nk'iri ngaha. If somebody is suing you for the shirt that you have on your back, Nimba umuntu akwatse ishati wambaye, and all you have remaining is the coat, is the cloth that you wrap around yourself. You sleep with it, and this is what they had in their culture. It was just their last piece of material. mu muco wabo barafise imyindi impuzu kuntu bambara impuzu. Yo rero iyo usigaranye indani yonyene akaba ariyo usigaranye yagukuye iyo hejuru. It means that they were so poor they had nothing else for them to be sued for. Bisigura rero ko yabamusi bari bakenye cyane ku buryo atakintu yabamusigiye. Have you ever felt like that? Muramaze gushika ahantu mwiyumva muri ako karyo? I know many of you have. Bamwe muri mwe barashobora kuba barabyiyumvisemo. And Jesus is saying this. Yesu rero karavuga uko. When that person tries to come and sue you, Iyo uwo muntu aje kugira ngo agutware iyo mpuzu, they need to understand your position. ni vyiza ko atahura position yawe. You see, in the local culture, there was what they called a triple tax system. Mu mico yabo hariho ico bita uburyo bwo gutoza amakori mu buryo butatu. They gave taxes to Caesar, the Roman government. Hariho amataxi ikori batoza rija kwa Kaisari emperor. They gave taxes to Herod, the local king. Hariho ikori batoza rigenda kwa Herodi umwami. And then the tax collector used to take his third as well. N'umutoza kori nawe nyene yarabafise ibiharuro vyiwe, yarafise nawe nyene yacatoza aja mu mfuko wiwe. Which is why they were hated so much in scripture. Nico gituma abatoza kori turiko turasoma ijambo ry'Imana tubona ko bari bankwa cyane. Do you know that they used to tax as much as 90% of people's income? Mbega mwari muzi yuko bashobora kubatoza ikori ku buryo iyo umuntu wese yinjije bamutoza ikori rya 9% umuntu akaza gutwara 10 gusa. So people in Palestine at that time of Jesus were very poor. Abantu rero bo muri Palestine muri kijya gihe cha Yesu bari bakenye cyane kubera ibyo. And here's someone being sued for the very clothing that they're wearing. Aha rero Yesu akavuga umuntu ari karaza nawe nguwo bamukuye n'impuzu yarafise n'agashambara yarafise. And Jesus says, if they do that, give them your shirt. Yesu rero ariko avuga ati ibi nje nibabikora cubaha nirgiye indisigaye usigaranye indani. And give them your coat, your cloak as well. Cubaha niyo koti. In other words, you're standing in front of them naked. Muyani majambo wacu usigara tagahuzu wambaye uri gusa. Now you have to understand the Jewish culture. Akandi hari ikintu mukwiye gutahura ku mico y'abaheburayo y'abayuda. Because in many parts of the world it feels shameful to be seen without clothing on. Kuko mu mico myinshi y'isi mu mpande nyinshi z'isi usanga biteye isoni kubona umuntu atagahuzu yambaye. But even from the time of Noah, no mu gihe cha Noah, it is shameful for somebody to see someone naked. Ni bintu biteye isoni rukoza soni kubona
ubwambure bw'umuntu. Do you remember how Noah's sons saw their father naked, and then the other sons said, no, we must walk backwards and cover his nakedness because there was shame in seeing it. Muribuka cya gihe umuhungu wa Nowa babonye se ari gusahama umundi uwo bivukana avuga ati oya reka tugende tujyana ikigongogongo kugira dushobore kumwambika. Jesus is saying, we want to do this with love, but we want to expose shameful legal practices where they are. Yesu rero nkaho ariko arabwira ati reka ibintu ko babizanye reka tubikore, ariko ni byiza yuko tugaragaza ibi bikorwa biteye isoni by'akarenganyo bariko barakora. If people have created laws or are using laws to embarrass and diminish anybody, it's time for you, the Christians, to stand up and say, this is wrong. Shame on you. Nimba abantu barashizeho amategeko ngendegwa ko afatiye ku karenganyo no kumerera nabe abantu, n'igihe cy'abakristo guhaguruka bakavuga ati oya ibi bintu n'urukoza soni. Again, it's time for church to rise up. Kandi n'igihe cy'ishengero guhaguruka and say, our God is good. Ishengero rikavuga ati Imana yacu ni nziza. And he wants to see righteousness in this nation. Kandi Imana ishaka kubona ukugororoka muri rino hanga muri kino gihugu. He desires that those who are not acting in integrity will be put in their place. Imana yifuza ko abatari ko bakora mu bwizigirwa no mu kuri bashigwa mu kibanza cyabo. Shame on you for doing that to the nation. Nurukoze isoni gukora ivyo kubw'igihugu kubw'ihanga. And then it goes one step further. Arabandanya rero. Verse 41, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Umurongo wa 41 havuga ngo ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri. Sometimes we've used this verse just to encourage extra service. Rimwe na rimwe aya maverse turayakoresha nabi dushaka gutera intege abantu tubabwira ngo ukore ibikorwa byinshi ngurenze ko bikora ibikorwa byinshi. Come on, keep going, go the extra mile. Uko bandanya ngugende undi musozi. But once again, there's a cultural insight here. Ariko nagira ndababwire yuko aha hari ivyo dutoza kumenya byo mu muco wabo. And once again, it's around the Roman culture. Ikindi kandi nikijanye n'umuco w'abaroma. You see, according to the law, any Roman soldier could stop any citizen in a Roman run land and say, carry all my equipment for me. Twisunze umuco w'abaroma w'ico gihe umusoda wese w'umuroma yararekuriwe gufata umunyagihugu wese asanze hariho hose akamwikoreza ivyiwe afise ngo ntwaza ibi bintu. A Roman soldier would have his armor. He would have his armor, shield, sword. Umusoda w'umuroma yabafise ibigwanisho vyiwe. He didn't carry it all the time with him. Igihe cyose ntabwo yamabijana. He would have it in a box. Yabashobora kuba bifise mu kibox. And the law said he could stop anyone. Byagezwe rero amategeko kuntu yarameze. Amategeko yavuga yuko yararekuriwe guhagarika uwo wese ashaka. And say, you. Akamubwira ngo wewe. Carry this. Ngwino ntwazi ibi. And the law says you had to drop whatever you were doing. Kandi iryo tegeko ry'abaroma ryavuga ko wategerezwa guhagarika ivyo woba wari kurakora byose. And take it 1 mile. Hamugaca ubifata ukabimutwaza bakoresheje umusozi ukabitwaza kuri uwo musozi umwe. 1 mile is 1.56 kilometers. Iyo mile imwe yari nka 1.6 kilometre. That's a long way to carry a heavy box. Murumva yuko ubwo ari urugendo runini wikoreye igisanduku kiremereye. And along the roads there were mile markers on every Roman road. They knew exactly where they were and where they were going to. Kandi iyo aho hantu baba barahashize aho mile imwe igenda iyo 1.6 kilometre aho igenda igarukira baba barashizeho ibimenyetso. So this law was abusing the citizens. Rero iri tegeko ryari itegeko ricinyiza abanyagihugu. But everyone did as they were told.
Everyone did as they were told. ariko buri muntu wese yarabishira mu ngiro yarabikora kuko niko byari bimeze. But Jesus said, Ariko Yesu aravuga don't only take it 1 mile. ati avuga ati ntubarenze umusozi umwe wenyene yo 1.6 kilometre ntuyigende yonyene. When you get to the end of that first mile, Ni wagera ku kimenyetso cerekana aho iyo mile imwe igarukira uwo musozi umwe ugarukira with this heavy load on your back, ufise caki isanduku kiremereye mu mugongo wawe, say to that soldier, cubwira uwo musoda it's okay, I'll keep going. ati okay uwo musoda we ndabandanya ndagutwaza, I'm going to go another mile for you. ngomba ngende ndagutwaze ikindi uwundi musozi umwe yindi 1.6 kilometre ndakwikorereye. What do you think the response of the Roman soldier will be? Mbega mwibaza yuko uwo musoda w'umuroma yaca vyifatamwo gute amubwiye yuko? Will he say, this guy is stupid, okay, let's continue? Mbega mwibaza ko yaca avuga ati wakijujuwe ngwino tubandanye unyikorereye? Oya. Not at all. Ntiyageza. Because the law said he was only allowed to ask for 1 mile. Kuko amategeko yavuga yuko yari yemerewe ko amwikoreza mile imwe yonyene 1.6 kilometre itarenga ko na gatoya. Once you started going further than a mile, now the law was against him as a soldier. Yihenze akarenzako na gatoya kuri ya 1.6 kilometre, itegeko ry'abaroma ryaca rifata wa musoda yamwikoreje. He would be saying, no, stop, don't go any further. Ashobora kucamubwira ati oya ntubandanye ntubandanye. No, it's okay, I'll continue. It's Nawe okay. camubwira okay ndabandanye. No, please, stop. Oya hagarika. Because he knew that the law now found him guilty. Kuko yarazi neza yuko yihenza akarenza ko na gato itegeko nawe rica rimukorako rikamuhana. It exposed what was unlawful in the law of the land. Iki gikorwa cyari cyo kugaragaza ibintu bitameze neza cyangwa amategeko afatiye ku karenganyo. Laws had been put in place that were unjust and had to be changed, and Jesus was speaking into that. Amategeko yari yarashizweho yari amategeko afatiye ku karenganyo, kandi mu byo Yesu yasaba yavuga yuko bakwiye kubigaragaza kubishira ahabona ko harimo akarenganyo mu buryo byubatse. But Jesus said, I want you to love people. Yesu acavuga ngo nshaka ko mukunda abantu. For the sake of time, I'll very quickly conclude. Mukanya catubandanya kubw'umwanya catunyarutsa turangize. The next part is all about loving your neighbor. Parti ikurikira niyerekeye gukunda mwene data wundi mugenzawe. And not the people that you already love and get on with fine, but the ones that you find most difficult. Apana babandi ukunda gusa canke uziba baba bameze neza gusa ariko bamwe bari mu bibazo. The kind of people that would slap your face. Babantu bamwe bashobora kugukubita ikofe. The kind of people that would sue you unjustly. Babantu bamwe bashobora kugukura impuzu yawe biciye mu karenganyo. The kind of people that would ask you to walk a mile in an unjust law. Babantu bamwe bashobora kuyikoreza ibintu bakakurengesha umusozi kubw'amategeko yubakiye ku karenganyo. And the scripture says, love the enemies and pray for those who persecute you. Ijambo ry'Imana rivuga ati mukunde abansi banyu musengera babahama. This is how God calls us back into relationship with him. Ukuniko Imana iduhamagarira ituzanira idutumirira kuba mu migenderanire myiza nayo. As church here in Burundi, do you want to see things change? Nk'ishengero hano mu Burundi mbega murashaka kubona ibintu bihinduka? Amen. Now is your time. Now is your Nigihe time. cyanyu iki ni gico gihe. I will finish on this. Nagomba ndangirize kuri kino kintu. The final verse of chapter 5. Verse ihereza yo mu gice cya 5. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Hano ku 48 havuga ngo mwebwe nimubagahore nkuko so wo mwijuru aragahore. And I'm like you, I read perfect and I think, I can't be perfect. Shakimwe namwe nyine umuntu avuze ati kubagahora mvuga ati aya ntibyo ukunda ko nshobora kubagahore neza. But the Greek word is telios. Telios. Ariko ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe hano ni ijambo rivuga ngo telios.
which means to be one who has grown to be mature. iryo jambo ryasigura kuba ukuze kuba ushitse amaze gukomera. Church, it's time to grow up. Shengero ni gihe cyo gukura mugakomera. Which is why I said discipleship is so important. Nico gituma nababwiye ko guhindurwa umwigishwa ari ikintu gikomeye cyane. Don't be babies that are still on milk. Nimube nk'abana bakiri ku mata. Get on some solid food and grow up together. Murondere ifungurwa zigumye kugira ngo mushobore gukura. Amen? Amen. I'll leave it there. Thank you so much and bless you. Murakoze cyane, muhezagirwe cyane.